nshuti yanje reka kwihebura umenye yuko mw'ijuru hari Imana n'Imana nziza idaheba bayo ihamagare iragutabara uratabara narabibonye uratabara Mana yanje yo mw'ijuru uratabara narabibonye uratabara Mana yanje yo mw'ijuru. Nitwa Uwumugisha Arson abandi umuririmbyi wa gospel. Uyu munsi turi kuri tehe turiko turakora indirimbo yanje nise uratabara ari nyene nako ndaririmba ko niyo turiko turakorera video uyu munsi. Ego ndiko ndakorana na studio Impano Video nkaba nari yabonye ama video yabo menshi bagiye bakora indirimbo zabo bagiye bakora ama filme ndabona kabisa ko bashoboye cyo cyatumye nanje ndabiyumvira ko mbona ko nshobora gukorana nabo cyatumye ndirimba gospel jewe nta nyungu ego novuga birimo inyungu kuko tuzobihemberwa mu ijuru nibikorwa byiza tuko turakora n'abana bacu bazokwibukirwaho natubwo gacu tuzokwibukirwaho anko tuzona bihemberwa mu ijuru. Rero gikuru kuri jewe nuko noririmba ikintu gishika mu mitima y'abababaye kikabafasha gishika mu mitima ya benshi kikabahindura abandi kikabahumuriza niyo ntumbero yanje yo gutangurira umurimo wo kuririmba. Jewe natanguye kuririmba gospel kuva ndumwana muto cyane ni impano navukanye mu bagenzi ababanyi umuvyeyi wanje bose bari babizi kabisa ko ni impano nari mfise ko nyene narabimetrije ukuntu nyene. Ego ndafise abantu bagenda bambera akarurero b'abaririmbyi wa gospel ndafise umuririmbyi wa mbere novuga ariko karurero mvuga ndashaka kugera ku rugero rwiwe wanashaka ndanarurenge mu muririmbyi wo mu Rwanda bita Gahongarire Aline. Ego indirimbo yiwe imwe novuga shasha kubatamuzi benshi baraye bamumenyeye ko yakunzwe n'abantu cyane muri iki gihe bahita ndanyuzwe mu mutima wanje fisindirimbe bihumbi ntarinde jambo nshaka kuvuga usibye gushima Uwiteka ndi imbere yawe nciye bugufi fise byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe. Abakunzi banje bicare biteguriye kubona album yanje ya mbere ngiye gusohora vuba bidatevye. Izo birimo indirimbo nyinshi indirimbo zihanura indirimbo zihumure bicare bazirinzire kandi ndazi ko zizobaryohera cyane.